mwumva ni radiyo ijwi rya amerika. radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose, muri kumwe na Oriane Itangishaka. ni wa mwanya tubategurira tukabashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi, kiba saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi gushika saa 11. uno munsi tugiye kuganira n'ugwaruka. guheza amashure ntibaronke uburyo bwo kwiyungunganya bibandanya kubaraza ishinga mu gihe baba barize bifuza gukora. Ni ivyo rero bikaba biri mu bihugu bitandukanye byo hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara, no kuvuga Sud Sahara. Mbega imbuga ngurukana bumenyi zoba ari imwe mu nyishu zishobora kubafasha kuva mu bukene bakiteza imbere? Mbega ivyo bikora gute? ivyo vyoba bikoreshwa mu buhe buryo mu bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi zihari muri iki gihe? Mbega ibisata vyoba bihari kugira ngo biyungunganye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi nizihe? nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga uyu munsi, kumwe n'ugwaruka rw'abarundi. ikaze mwese nk'uko bisanzwe, mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri isanga. ikaze mwese muri isanga. muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. radiyo ijwi rya Amerika, nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. muri isanga uyu munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. guheza amashure ntibaronke uburyo bwo kwiyungunganya bibandanya kuraza ishinga ugwaruka mu bihugu bitari bike byo hepfo y'ubugaragwa bwa Afrika, ni kuvuga Sud Sahara. Mbega imbuga ngurukana bumenyi zoba ari imwe mu nyishu zishobora kubafasha kuva mu bukene bakiteza imbere? Mbega izo mbuga ngurukana bumenyi zikora gute? izo mbuga bozikoresha mu bihe bisata, mu yahe madomene? nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. tukaba tugiye kuganira na bamwe mu gwaruka mu Burundi. Ismael Steven Ninahazwe ni umujene yikorera utwiwe, ni ukuvuga mu entrepreneur, akaba ari directeur general, umuyobozi wa online TV ya DFTV 257 mu Burundi. iyo chaîne akaba aza kutubwira vyinshi mu vyo bakora. muri make ikaba ikora ibijanye no guteramisha ibiganiro, guteza imbere abaririmbyi, kumenyekanisha ibiteramo n'imanza zitandukanye. yongera akaba afasha abantu baja mu kwimenyekanisha ku mbuga zitandukanye, haba ari Facebook, Instagram na YouTube. kandi akaba afasha no kumenyekanisha igihugu mu banyamahanga bagendera igihugu c'u Burundi. muri bo akaba ari yimirije no gufasha umwe mu banyamahanga yitwa Wodemaya, umunyegana yiteguriye gutemberera igihugu c'u Burundi mu misi yahera. kandi Ismael Steven Ninahazwe akaba yarafashije umuryango w'abanyamerika bagendeye igihugu c'u Burundi. abo banyamerika bazwi nka unapologetic nomads ku mbuga ngurukana bumenyi, bakaba bazwi cyane mu buryo bagendera ibihugu bitandukanye vya Afrika mu kugerageza kumenyekanisha ubutunzi Afrika ifise. rero turi kumwe na Ismael Steve no munsi ku murongo adufashe mu bijanye n'ubwo buhinga bwo kuja ku mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwo kwiteza imbere. turi kumwe kandi na Dine Delicia Ndayiragije, ni umuyobozi w'ishirahamwe no kuvuga entreprise Giriteka rijejwe gufasha gutunganya inyigisho zo kwiteza imbere
hamwe no kugerageza gufasha abajene bariko baragerageza kwiyungunganya mu gutegura akazoza kabo. Baranafasha gutegura abajene mu bijanye n'ubuyobozi, leadership, cane cane bashize imbere igisata guteza imbere abigeme n'abakenyezi, igitsina gore muri make. Reka rero twakira abatumire bacu dutangura ikiyago. Digne Delicia, kaze neza mu kiganiro muri Sanga kw'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ego, akoze gufata akanya ko kuganira natwe. Reka twakire na Ismail Steve Ninahazwe, nawe uraho neza ngaho i Bujumbura mu Burundi? Murakoze, tumeze neza, tuyenga Bujumbura mu Burundi. Murakoze cyane radio Ijwi ry'Amerika. Ego, murakoze cyane. Tugiye tuganire ku buryo bwoba buhari bwo gufasha ugwaruka mu kwiteza imbere biciye mu ma online media canke uburyo butandukanye bwo ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni bwinshi butandukanye, turaza kubuganira. Hariho za Facebook, hariho za YouTube, hariho za Instagram, WhatsApp n'izindi. Mpereye kuri wewe kumbure Ismail Steve, mu bijanye no kwiteza imbere abajene, kumbure woba ubahamagarira kuja kuri izo mbuga, kuko turazi neza yuko mu bihugu vyacu, mu bihugu vyo muri Afrika, kenshi hariho ukuntu bamwe babibona nk'uko umenga no gufyinata canke ntibabifata nk'imbuga zikwiye gucibwa kw'amafaranga. Wewe wohanura abajene kwijukira kuja online? Murakoze. Icyo nabandi abajene ahubwo ndanabakangurira nk'umuntu wenyine agifata imbuga ngurukanabumenyi n'ibintu byo guta umwanya cyangwa kwinezeza gusa. Yego, no kwinezeza n'akamaro kamwe mu mbuga, n'akamaro kamwe mu bumaro imbuga ngurukanabumenyi zifite, mugabo cyane cyane imbuga ngurukanabumenyi zirashobora gutunga. Kuri ubwo rero byo bahanura cyane guhagurukira gukoresha imbuga ngurukanabumenyi. Ego, none nkawe nawe Delicia, nk'umwigeme cyane cyane usanga benshi nabo nyene bari kuri izo mbuga ngurukana bumenyi, ubona harimo akamaro cyane cyane ku bariko baragerageza kwiteza imbere canke kwiyungunganya? Birimwo akamaro kuja online? Ego, murakoze cyane kuba mwatizeye mukadutumako mukatwakura. Ku bwanje nka Delicia, byari byiza cyane. Ni naco kintu numva notumira abajene bagahurumbira cyane imbuga ngurukanabumenyi, kuko nico kintu ca mbere nabonye ushobora kuba uri mu Burundi ugakurikiranwa n'abantu bari mu mihingo itandukanye, ugasanga nk'ibidandazwa byawe canke ikintu ico ari cyo cyose wifuza kumenyekanisha kiriko kiranyaruka cyane bivanye n'imbuga ngurukanabumenyi. Rero nibaza yuko ari kimwe mu bintu dufasha cyane cyane abajene, kubera ko hariho abavuga ngo ni ukwinezereza. Ego, ariko objectif ndabatumirira bizotuma mukoresha imbuga ngurukanabumenyi ni ibyo kwiteza imbere, ni ibyo kumenyekanisha ibyo muri canke ibyo mukora. Nico gituma nabatumirira cyane rwose guhurumbira rwose cyane imbuga ngurukanabumenyi. Ego, turaza kuja mw'idonido z'ingene bozijako naho boja n'ico bohakura. Nsubire ngaruke kuri Ismail Steve. Tugiye ku mbuga ngurukana bumenyi no kugerageza guca amafaranga, umuntu yoja mu bihe bisata? Ego, turazi yuko abastar bamwe tubona tuzi baja ko bagiye gushirako indirimbo zabo. None ibisata umuntu ashobora kujamwo, kumbure atari n'umuririmbyi, yoja mu bihe bisata vyomwinjiriza ku mbuga ngurukanabumenyi? Murakoze cyane. Ikibazo cyiza cyane, kubera hariho benshi babona ko imbuga ngurukanabumenyi abantu baziko bazinjiriza akabana zishobora gutunga ari abo baririmbyi bonyene. Niba mbeho imbuga ngurukanabumenyi zirashobora gukoreshwa mu bisata bitandukanye nka business. Bashobora gukora business ku mbuga ngurukanabumenyi, kandi business yawe igatera imbere cyane ku buryo wasaka usumba n'uwo muntu ubona akora ibintu abikorera mu maso ariko yakurikira hasi. Mugabo ubikora ku mbuga ngurukanabumenyi urashobora gucuruza mu bihugu byose bitandukanye by'isi biciye kuri za mbuga ngurukanabumenyi. Ikindi gisata ni igisata c'amagara. Igisata c'amagara y'ubuntu novuga sante mu rurimi rw'igifaransa. Sante irashobora gukorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi kandi bikagenda neza cyane. Turashobora kuvuga ibyo bya entertainment, harimo umuziki, harimo impano izo arizo zose, modeling, ibintu bitandukanye. Wafite ibisata bitandukanye cyane. Ibintu byose ubona ikintu cyose kiba
ikintu cyose umuntu wese azi ko kibaho kirashobora gukorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Harimo ibintu bya entertainment, harimo ibintu bya sante, harimo ibintu bya business, byose birashobora gukorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Uravuze sante par exemple, utanze akarorero k'amagara y'abantu. Ni ukuvuga ko kumbure umuntu ashobora kuja ku mbuga ngurukanabumenyi agiye kugurisha iki neza na neza kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Ashobora kugurisha impanuro canke ashobora kugurisha imiti. Ubu bahanura yuko bojaho bagiye nko gukora iki neza nk'umuganga ariko yiyumvira kuja ku mbuga ngurukanabumenyi, yohakuramo amafaranga gute? Ikibazo cyiza cyane no nagomba mvuge intere ku baganga cyane cyane kubera neza kuja no ku murwayi, ku muntu afite ikintu cy'amagara yiwe. Abaganga ubu hariho abaganga benshi bafite amaplatform bigishiriza, batanga impanuro, inyigisho ku mbuga ngurukanabumenyi, hama n'imiti yabo, imiti bacuruza ikagurirwa kuri izo mbuga ngurukanabumenyi. Ashobora kuza akaza nka topic dufate nk'iyo kumeneka umutwe, agatanga inyigisho nyinshi abantu ugasanga isi yose iriko iramukurikira biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Uwufise iyo ndwara akabaza ikibazo n'umuti akawugura biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Ngerageza bya akarorero ari ishyirahamwe riko ricuruza imiti, amaproduit y'amasukrema, bavuga amasukrema, ibintu by'ingaburo yitwa Forever. Iryo shyirahamwe riko rikorera ku isi yose. Aha mu Burundi abajene ndetse mu Burundi ni nko mu bihugu byo munsi ya Sahara byose, abajene bahaguruka iryo shyirahamwe bariko baritunga imiryango yabo. Hariho abariko barubaka amazu, ariko abariko baragira imiduga, ababaye ubuzima bwiza biciye muri iyo miti, kandi babikorera ku mbuga ngurukanabumenyi aho bandika bagapigiya cyangwa bagapostinga amaproduit bafise, bagatanga inyigisho, bakandika amajambo menshi cyangwa inyigisho zerekanye n'iyo miti n'izo ngaburo, bakagurisha biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Abantu benshi birabatunze cyane cyane cyane. Ibyo byose ni ibintu bishobora gukorerwa mu ibintu bijyanye n'amagara, bigakorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Nko ku umurwayi ubu umuntu uwo ari we wese akoresha imbuga ngurukanabumenyi arazi ati nyamaze ikibazo cy'insigo, aragenda kuri Google, aragenda kuri YouTube, akandika ati insigo yandikira gute, bivuza gute, imiti ironka gute. Aho hose ubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi, barakwereka guidance, baraguha bakohyansa, niko nomvuga mu mbare ikoresheje n'ibifaransa, bakohyansa, bakakwereka ingene wokwivuza, bakakwereka ingene wogikingira, bakakwereka aho imiti uyironka, bakakwereka naho urihira umuti ukagushikira aho uri yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Urumva imbuga ngurukanabumenyi gafite akamaro cyane cyane mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu. Urakoze cyane kuri ako karorero uduhaye mu bijyanye n'amagara y'abantu. Kumbure umuganga yahejeje amashuri akabona umengo ntibiriko biraja imbere, ariko ukaba utanze akarorero keza. Ngaruke kuri dinye gato ku bijyanye n'abigeme bobo, n'ibihe bisata ubona bo kwijukira kwinjiramwo ku mbuga ngurukanabumenyi bagashobora kubicamo amafaranga? Kumbure abahungu n'abakobwa bishobora kuba bitandukanye. Abigeme ubona boca amafaranga mu buhe buryo? Ego, murakoze cyane. Abigeme mu guca amafaranga cyane cyane mu kwiteza imbere, nibaza ko bakwijukira cyane cyane. Hariho imbuga ngurukanabumenyi, hariho nka Instagram, hariho nka YouTube channel. Ni ibintu abigeme bari bakwiye kwijukira cyane, kubera ko ngerageje kuvuga nk'ibisata bakoreramwo cyane cyane nk'abantu bashobora kuba bakora en general, ni kuvuga fashion, ni kuvuga aba artiste, ni kuvuga aba models, ni kuvuga abantu benshi bagiye batandukanye bari muri imbuga ngurukanabumenyi zirabafasha cyane 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 rwose. Hama ikindi kintu naco nabakora entrepreneurship. Ni kuvuga entrepreneurship biravana, hariho nk'abafite ama-entreprise agiye atandukanye, harimo n'abo baganga Ismail yarahejeje kutuyagira. Ugaca usanga rero pour les filles, abigeme biriko birabafasha cyane rwose, kubera ko ari nk'abadandaza par exemple. Abadandaza birajana n'abamodo, ugasanga birajana rero, kugira ngo habe kujya guhura kw'aba fashion n'abamodels n'abadandaza, peut-être par exemple nk'impuzu. Ugasanga wewe wafashe n'impuzu ziwawe uzambitse nko mu modoka kanaka, akugiriye icyo nokwita kugira publicité. Kuvuga nka Instagram ni ikintu gikoreshwa n'abigeme cyane kurusha n'abasore.
nirwo rubuga rukurikiranwa n'abigeme cyane. Novuga yuko ibice byinshi ku ijana by'abantu bakoresha Instagram ni abigeme cyangwa abakenyezi. Rero ugaca usanga biriko birafasha ujya muntu yifuza kumenya mbe ujya muntu ninde, izirya mpunzu yambaye nizo kwande ziva bimeze gute. Rero uca usanga biriko birabafasha, ugaca usanga nk'abantu batari muri ico gihugu bifuza kumenya ujya muntu ninde, ava mu kihe gihugu. Donc urashaka gupresenta n'igihugu cawe bivanye n'ibyo ukora. Iyo business yawe ugasanga irimo imice igiye itandukanye, ukaba uri kuradandaza, ukaba uri urabranding igihugu cawe, ukaba uri kuranimenyekanisha n'abawe, ukaba uri kurabamenyekanisha. Rero bica bija mu mice myinshi igiye itandukanye. Hariho n'aba artiste, abaririmbyi, nibaza ko benshi barabizi ko Instagram irabafasha cyane pour les filles. Ikindi kintu naco Instagram irahuza cyane abantu. Ifi yuko mutashobora kukurondera nk'izina petetre canke ico wifuza. Ikindi kintu nobasaba guhurumbira cyane ni YouTube. YouTube irafasha cyane abigeme kubera ko ikintu ca mbere abigeme n'abantu ba mbere bazi cyane gukoresha imbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane YouTube iyo babyitayeho. Burya urasanga nk'abamenyesha amakuru bakora ku mbonesha kure gusa, donc bita online TV, ugiye kuraba ibiganiro bigurishwa cyane ibiganiro birimo entrepreneurship nyinshi, canke ibyo twovuga yuko ari ibiganiro birabwa canke bigurwa, kubera ko kurabwa no kugurwa n'ibintu bibiri bidasa. Abigeme usanga ari abantu bazi cyane donc co novuga kwigurisha. Donc barazi ico bita clientele, kurondera abakiriya, barazi ico bita numva ukuntu nokivuga, donc barazi kumotiva les gens, barazi kumotiva les gens bivanye n'ivyo baba bariko baradandaza canke bivanye n'ivyo baba bariko barakora. Rero pour les jeunes filles canke pour les femmes ni ikintu cobafasha cyane cyane rwose. Nibaza yuko ari imice ibiri ku bwanje nibaza ko bibafasha kuruta entrepreneurship na art. Ibyo bintu birajana cyane, ubikoreye kuri izo mbuga ukabikoresha neza, ibintu byawe biragenda neza cyane rwose. Ego ni ukuvuga ko kuri wowe ubona Instagram na YouTube ari byo bohurumbira ko cyane, bakabimenya ingene bikora. Kumbure muraza kudufasha nk'uko mwabibonye ingene uyitangura ukayuguruza, amafaranga yinjira hehe neza na neza gute. Ismail Steve, nawe ubona yuko yoba ari Instagram cyangwa yoba ari YouTube, kuri wowe ubona uruhe rubuga abandi bashobora guhurumbikira n'inkuru? Yo ku bwanje ngiye kuvuga iki kibazo ngiye kucishyura nk'umu entrepreneur. Iyo ushaka gukora ibintu uraba kwanza ahantu uri, uraba icyo gihugu ariko bakijukira imbuga ngurukanabumenyi izihe, igihe bivanye na market utargetinga, bivanye n'isoko ushaka. Akarero ngaho mu Burundi wacu abantu bariko barakoresha Facebook cyane cyane gusumba izi za Instagram, bivanye n'amakampani, aya makampani ya communication, bivanye na internet atanga. Usanga benshi bariko bijukira Facebook na WhatsApp gusumba YouTube na Instagram. Mugabo ibyo bivana na n'isoko uriko wewe urasagitinga n'isoko ushaka gushikako. Igihe ushaka kugira isoko yawe mpuzamakungu, hariho urubuga nka YouTube. Ngiye guhera kuri YouTube. YouTube n'umuhora benshi, abajene benshi bariko bagura amamega yabo, bariko bagura internet yabo kugira baje kwirabira nakayagize ku video, nakayagize concert naka, akarura ko bijya ajya amamega n'abashobora kutanguza kuyakeramo YouTube. Hano haba ari ikiganiro nawe gashikayo akaza kugikuva, akaza kugifilma, nabo abantu bakakiraba iwe. Kubera ngaha mu Burundi byashiye abavyuzo ngaha mu Burundi ziriha cyane. Idine aragaza kugerageza kunisha kuri ico kintu cy'amavyuzo ngaha mu Burundi. Muga igihe bitariha, igihe habaye ingorane muri business, ukiraba ya ngorane ukayikreamo opportunity. Nubwo byuzo ngaha bitariha, mugabo haje company ishaka gutanga nk'akarorero nk'ibintu byo kwamamaza, baraba ujya mu ntara nk'amavyuzo menshi. Wewe nibwo YouTube ico kuta bivanye na vyuzo ngaha mu Burundi. Amatabu yazo kuraba ko abavuga ati uwo muntu arabwa n'abarundi, baraba statistique yawe, bakaba ati abarundi baramuraba cyane. Hama company je nyambe
igurisha ibinyobwa nyamba igurisha amakaye nyamba igurisha ikintu icyo ari cyo cyose iraba ati ishaka kampani yanjye ishaka isoko ngaha mu Burundi bashobora wa muntu aronka abantu bamukurikirana benshi kuri iyo YouTube wewe baca ucusinya kontra yo kubamamariza muri cya gihe YouTube yakurisha amini rwa rubuga rwa YouTube urikura urabibyaza umusaruro bamamega ura biganiro by'abandi nawe aratangiye kugutunga ego urakoze cyane aho ari kuri YouTube ego ngerageze kunyarutsa hari urundi rubuga rwa WhatsApp ni WhatsApp benshi bazi ko ari ibyo kuganira ko iki n'iki ego ya WhatsApp ishobora kugutunga nk'akarorero jewe ubwanjye nkiva ku ishuri n'abantu benshi kuri sitati yanjye WhatsApp nahise nsinya inoze na kontra n'iduka ryitwa Bella Kare Fashion ryo kubamamariza amahereni kudandaza kuri WhatsApp kuri WhatsApp sitati za YouTube za WhatsApp amahereni yabo nayacisha kuri sitati za YouTube za WhatsApp yanjye kandi yari kontra nziza byasire kubera yarantunze amezi icyo gihe cyose twamaranye turiko cyakona nibo banize ivyo bari bintunze kuko niyo yari impunzi hama nanjye maze gutangira gukora WhatsApp business online nakoresha n'igishinga cyane cyane kuri sitati ya WhatsApp na sitati ya nuzenya ya Facebook hariho n'abakobwa benshi nagenda hakazi bijanye nuko babwira ati narakubaza ukurikirana n'abantu bangaye kuri WhatsApp akambya nkurikirana n'abantu banaba kuri sitati za WhatsApp ndambwira ati iki kirata ndakigurisha naye wewe genda kigurisha ya percentage ziwawe ni ego urumva ego ndumva ko ari YouTube na WhatsApp ariko hari abanywanyi benshi ndiko ndabona bipfuza kubabaza ibibazo n'ivyumviro reka kumbure tubahereko hama turaza kongera ko n'izindi mbuga mutubwire n'akamaro kazo n'inyungu zazo reka mpere kuwitwa Saite Trinite ku murongo wa telefone ndakeka hamagara ari mu Burundi kaze neza mu kiganiro muri Sanga murakoze Jane Saluwi mu Kirundi icyo gihe nashaka gutera urwaruka rw'ubu yagize amashuri ho ngaha mu Burundi ni uko twakwiyungunganya mu kwihangira imirimo mu kujya mu tugenegene cyangwa bakinjira nyine mu tugenegene nko mu bamodo cyangwa gakora n'utundi tuntu dutuma umenyekana Louis ngaho mu Kirundo uvuga uti kwihangira imirimo ni ukuvuga nivyo turiko turanavuga muri aka kanya tuvuga duti ni mwihangire imirimo hama muyishire ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bagenzi bacu barako baradufasha izo mbuga izarizo izo mbuga izarizo n'ingene amafaranga yo kwinjira biciye kuri izo mbuga hari ikibazo ubu ufise gisherekeye ingene izo mbuga zikora n'ingene bo kwinjiza Hello Louis nka YouTube irashobora guhemba neza ukoze ikintu ukagishyirako irahemba neza ego reka mfate uwundi mbere yuko Ismail Steve na Dinya bakwishura reka mfate Fulgence ku murongo wa telefone turi kumwe Fulgence turi kumwe reka tubanze twishire ikibazo ca Louis kumbure Fulgence turamwakira mu kanya Ismail Steve wowe wagije ati YouTube yo yinjiza ko amafaranga gute ko yavuze ati none nshize ku kintu canje kuri YouTube bigenda gute amafaranga yo kwinjira gute umuciye kuri muri make YouTube n'umuhora n'urubuga ngurukana bumenyi wishyura ikintu cyose hari ibintu byitwa monetization igihe utanga urubuga rwa YouTube hariho abantu ushikana ngo bagufollowinga bagukurikirana bajya bita abasubscribers umaze kubashikana kenshi bafata ku bantu 1000 hama hari ikintu cya watch time iyo watch time umaze kuyishikana ikintu cyose ushizeko YouTube izozira guhemba bivanye n'umwanya basiraje nta kintu ushaka ngo kigende gusa ikintu cyose ushizeko
iraguhemba wowe urafata video nziza itarimo ibintu atari video y'abandi kubera ivyo bintu YouTube irabihana cyane ibintu bita copyright ntushyiremo video y'abandi ntukoreshe umuziki w'abandi ntukoreshe ntupostinge ikintu umuntu yapostinze uyishyize hajya bivanye n'abayiravye YouTube iraguhemba iraguha amafaranga y'iwawe. Waravuze wamubwiye ati hariho ikintu cyitwa watch time no kuvuga incuro abantu baravye ibintu vyawe wavuze ati na views sivyo no kuvuga yuko utegerezwa gushira ko vyinshi ku buryo ko YouTube imaze kubona yuko abantu baguhurumbikira cane utangura kuronka amafaranga none iyo watch time n'amasaha nkangahe boba barakuravye imbere yuko batangura imbere ko YouTube itangura kuguha amafaranga. Muri make ngerageze kwishyura watch time bahaba amasaha 4,000 kandi baguhagereye umwaka dufate nk'uburuguruye YouTube yawe no munsi niwo bahaba uyu mwaka ugenda bamaze kubanka ba subscribers 1,000 n'abantu baravye ibintu vyawe amasaha 4,000. Ivyo bintu utabikwije mu mwaka naho bica wobahanura ko bica bigenda gute ivyo onye utarabikwiza muri uwo mwaka wobahanura iki byo bica bigenda gute bisaba ukoresha redanduzani ukora ingene upigira ibintu byawe ingene promoting bisaba niho rero uca wivuga ati yamamigangura stati zanje reka nshire ko byari gambe byanje kuri YouTube za groupe tuhuza tupanga mape zo kuja mpaka weekend zo kuja manifeste reka ndabasangiza ibintu byanje ndabasana n'abasangiza abandi ya Facebook njako ndiko mbirabira na byakimupira inde yakimupira ndiko mbinjiza abandi reka nashire kuri mukuru wanje ndabahe nshire ko baze kwiraba hari ugerageza uburyo bwose ugira kugira watch time nabo basubscribers ubaro abantu bahora mugiramo murungikirana tumenzi cyo gupostinga kugira abantu batwenge barungikira n'ikibazo baziposting komsa ugire uremo gutiza nawe utangire kwibonera amafaranga. Ego urakoze cyane Louis ngaho mu Kirundo uravyumvise ingene bikora YouTube urumva uratangura ugashira ku ibintu vyawe utakuye ahandi utakuye ku zindi mbuga ariko vyiwawe wewe nyene wikoreye wihingiye kugira ngo utangure uyo mwaka ushikane kuri ivyo bitigiri atubwiye Ismael Steve. Reka ngende kukurikira Jean de Dieu iradukunda. Jean de Dieu uraho neza? Ego turashima. Akabazo canke cyiyumvira twandafise akabazo twashaje bazo abatumire twadushaka kubaza bwa mbere babangira tubwire cyane ukuntu ibyo mbuga ngurukanabumenyi zihenda twa kabiri nkabaza aho twabasanga cyane cyane kugira ngo ariho ukeneye kugira ngo abice neza agaragaza agatesha cyane hano yagahereza bishobora kumenya telefone cyane kugira ngo babifashe bakabwira n'indege byaryo zihenda. Ego Ismail Steve kumbure na Deisia bari batubwiye yuko nka YouTube yadusiguriye Ismail Steve yuko ubanza kugira umwaka umwe ukagira nayo masaha yuko babarakuravyo ibintu vyawe kuri YouTube kumbure yogira kakatubwira WhatsApp canke Instagram. WhatsApp na Instagram ga Steve zozo umuntu yijiza amafaranga gute watubwiye akarorero kungene wagurishije amahereni y'abantu uyashira kuri statut yawe ya WhatsApp abantu baguha amafaranga gute baca baguhamagara ku telefone mugahura byagenda gute nk'iyo WhatsApp wakoresheje kwinjiza? WhatsApp ngene bikoresha hari ibintu twita amagroupe aya magroupe uburimo na statut zawe za WhatsApp zijya statut zimara amasaha 28 ibyo n'ubu ndacyabikora ko biri mu bintu bintunze kubera jewe n'ibyo nsanzwe ndacuruza ibintu by'impuzu ndacuruza ibintu by'ibirato ndacuruza ibintu byo kwambara ndabikorera kuri statut zanje urashira ko nabaje abantu bagukurikirana akibonye kuri statut yawe ashaka kwandika misali akavuga ati iki kintu ndagishaka wobikana kwangaye mukavugana mushimanye uramubwira ati kenshi ugira ivyo uburyo ari fraizo uramubwira ati duhure muri ville ndakiguhe ataguha amafaranga nawe ukamuha ibintu ubifite mu nzu cyangwa ubifite muri depo nuko ushobora gucuruza hama cyangwa ukarungikira abantu mu magroupe ajya magroupe ukagira ufite umuzigo udropinga muri groupe hama bajya abamambe ba groupe bashimye muravugana ukagwa n'isoko ry'iryo soko risanzwe
kiretse ko ari soko nyene itaza kuvuga ngo beyere ngo iki uheruka kudeduana ubwiza bwabyo uheruka kudeduana umuzigo kunuzera ku mupaka umbe nzoza kuguriza ngo urihe ngo meri ngo urihe iki ni ibintu byoroshe bitakuza no gukora kandi kazi kubera niyo uri mu nuzenya ubu no mu biro ugumukora kubera waposite mu gatondo munavandisha message ati ndakeneye iki kintu uvuye kuzazukamo ukagera ukamusangayo ni ibintu bizagufasha abajene kwiteza imbere tudataye umwanya ku marezo sosio nkavuga ababyeyi bamwe bibaza ko telefone z'abana bari kwazikoresha baba bari kwata umwanya nibyo byose abo n'abajene bakoresha telefone mu bintu bitari byo bintu atakamaro bafitiye yeni cyo bari yigeze kuvuga abwira abajene ati iyo telefone yashobora kuba umucanyi wawe iyo telefone yashobora kugutunga iyo telefone yashobora kuba biho yawe iyo telefone yashobora kuba byose kuri wewe nawe gerageza iyo stati yawe iyo whatsapp yawe nikoresha ubwira uvugana n'inkumi uvugana n'abasore uvugana n'abagenzi nyene mujye amafaranga gusa yikoreshe mu bintu byo kwinjiza amafaranga. Urakoze cyane Steve, uratubwiye uramwumvishije neza na neza ingene wabikoze. Iyo WhatsApp stati yawe urayishira ku ikintu umuntu akagikunda akakurondera mugahura akakirihira amafaranga yacu. Din Delicia nawe hari icyumviro wokongera ko kuvyo Steve yavuze kukungene wokoresha izo mbuga kuronka amafaranga, ubundi buryo bwo kwinjiza ku zindi mbuga n'ubuhe buryo? Naho nyine nka Instagram ko baruko nyene gushira ku ibintu vyawe ushaka kugurisha bakabikunda mugahamagarana, biba bimeze gute? Ego murakoze nyine Ismail Steve yarabivuze hose usanga ari cyo kimwe, ariko ikigiye gitandukanye nuko nk'uko Ismail yabivuze bivana naho wowe ushaka ko ibintu byawe bishika. Nuko yari yabivuze neza, Facebook ni cyo kintu cyonyine ngaha mu Burundi bavuga ko gihurumbirwa n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo nimba uriko uradandaza ikintu cawe uvuga ati jewe viziyo yiwanje nuko gishikira buri murundi wese canke buri murundi kazi wese aho ari. Iciza ni ukuvuga ngo Facebook biranyaruka cyane, icyo kimwe na WhatsApp, kuko WhatsApp bisaba yuko uwo muntu aba afite deja nimero yawe nawe ukaba ufite ibi kugira ngo ashobore kubona iyo stati. Tekekwe ni uko mushobora kuba musangiye groupe cyane umuntu ari muri groupe umwe ashobore gushyira kuri stati yiwe kugira ngo uwo mugenzi wiwe wewe mutazinanye ashobore kubibona. Rero ni system na strategy umwe wese aba afite gutegerezwa kumenya ati ibidandazwa byanje mbega n'amateke nshaka kudandaza ni hehe ngira ndabidandarize ndagenda gute, niho uca uhitamwo rero ugaca umenya ati nkoresha YouTube canke Instagram canke Facebook canke byose bivanye n'abantu ushaka yuko bagura ico kintu. Rero nibaza yuko na Instagram nuko nyene uraposta ico kintu ciwawe hama abashimye mukavugana ukuntu bashobora kugitora kandi biba byoroshe. Hariho n'abantu baba bafite ama office yabo ico no kwita office ziba zirimo ivyo bintu by'iwabo ukabishima kuri stati cyangwa ukabishima kuri Instagram mugabo bagaca bakubwira ati adresse y'iki kintu ni ngaha akaza aje ngaha kuri ico kintu mugabo biza azi ico aje kurondera, atari nka bimwe uja mu isoko ni juste uzunguruke urabe hariya na hariya. Oya, hoho ugenda uzitije ngiye kugura iki kintu kandi hoho muba mwahagije no kuvugana ije kushika ukariha hamuga ukagira. Hariho n'abantu baba bari un peu professionnel ugaca usanga ico kintu aragishimye baba bafite n'ukuntu bashobora guca batigusanza aho uherereye. Rero ubuhinga n'ubwo nyene uraposta ico kintu ciwawe cyangwa ukaba ufite strategy y'abantu bita aba promoters, ukaba ufite abantu bashobora kugushikanira kure ico kidandazwa cawe nimba ari groupe, kuko groupe ndimwo siyo Ismail arimwo siyo nakarimwo, ariko bajya ba promoters baba bafite ahandi hantu bashobora gushikana ikintu cy'umuntu. Rero ugaca usanga babishyize mu magroupe menshi agiye atandukanye, hariho nk'ubibonye. Rero ugaca usanga mu kuriposta urashirako nka adresse canke nimero canke ukuntu uko ari kose bashobora kukuronka. Peut-être nk'uwo muntu ashoboye kuronka par exemple narigeze kuba ndandaza ibirato mugabo nkavuga ati uwoza kwifuza bino birato aje kundondera kuri ino nimero. Rero ugasanga nabipartage mu yandi magroupe cyangwa abapromoters bakora baramfasha kubipartage mu magroupe ayandi agiye atandukanye. Ugasanga umuntu antelefone ambwira ngo nabibonye kuri stati ya naka cyane nabibonye muri iyi groupe. Rero ugaca usanga biba byoroshe cyane ko ashobora kugutora byoroshe mu gihe ico kintu cawe wagishizeho adresse iri complete ashobora guca gutora. Urakoze cyane rwose. Birumvikana ko za WhatsApp haba hariho abantu basanzwe bakuzi, mugabo za Instagram
n'abandi bantu benshi muba mutari kumwe mu magroupe ya WhatsApp mugabo nabo nyene babona ibintu vyawe kuko kumbure baba abagenzi bacu nke bakubona online. Murakoze cyane. Birumvikana ko hariho naho utaba uri kuragurisha ibintu, hari abo tubona kuri za Instagram bariko baragurisha amaserivisi yabo nko gukoresha maquillage. Turabona bigeme benshi bahanahana ivyumviro ingene ushobora kugira maquillage ugasanga service yawe barayikeneye mu manza runaka nka mariage, ugasanga niyo aba ariyo mpamno ufise baragukeneye barakurondeye inbox baraguhaye ako kazi kukuza kugira maquillage mu manza zitandukanye. Murakoze cyane kuri ico kibazo nico cyumviro. Hanyuma mbandanyije murantunga mbandanyije ku batumire bacu. Reka ndabwiwe yuko hariho uwundi munywanyi ku murongo, reka tumwakire. Jonathan Daniel murantunga ni Jonathan nimubona ku murongo wa telefoni. Amahoro neza. Mahoro neza, murakomeye? Yego turaho turashima. Nawe uduhamagaye uherereye he? Mu bitanga ndahamagaye turi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura. Yego duga ku ijambo. Yego twihweje ikiganiro ko kimeze nuko kiri. Urwaruka ruragerageza kurondera uburyo, ukagerageza kurondera amahera bivanye n'ukuntu usanga mu kiruhuko nta kazi, mu kiruhuko ntacyo rufite rukora, tugashima gushakisha uburyo ku mihora itandukanye. Abakora udufilime, abakora ibitandukanye ku bijyanye n'uko boronka amahera, amakomedi n'ibindi, uko nguko bakaronka ibafasha ariko atari kirenga cyane. None hari kumbure intambanyo bibonamwo ga Jonathan canke ubona byinjiza kuri abo bajene nyene cyane cyane bari mu karuhuko? Intambamyi zirahari, burya nta kintu kibura intambamyi, nta kintu kibura akamaro kuko bagerageza kurondera kenshi uko tubibona. Hari abigira baronka amavyuzi, noneho ngo baronka amavyuzi, icyo bita amavyuzi kugira ngo baronka abakurikirana benshi, abasigaye bakabikora nabi bagatinya icyo bakaranga n'abandi ko ngo kugira ngo noneho rukurikiranwe na benshi. Yego ivyo biraboneka. Iyo ntambamyi ndayibonamo. No kuvuga ko bagira ibintu byinshi bishoboka kugira ngo uko kurabwa kuboneke mugabo naho nyene rumva barahatsitarira bakazanga bataye imico. Ego haro bishobora usanga urabye n'video baba babikoranye bakagerageza gushyiramo utuntu usanga imico iriko iragenda ikituka n'abandi bikora neza nka bamutima defonse bakabikora neza bagashyira amavideo ameze neza bakigingi ego bakaryohera abantu kandi nabo nyine bikabafasha bikabasahiriza bakaronka n'abantu bakurikirana cyane uko nguko n'abandi babikora mu gutandukanye bagashyira amavideo akameze neza kugira ngo bagende bakurikiranwa ariko bidaciye mu nzira zitomoye. Ego nuko ndayibona jewe. Urakoze cyane Jonathan. Ego reka kumbure duhindukire tubaze ico kibazo nyene ku batumire bacu cerekeye intambanyi zoba zirimwo muri uko kugerageza kwinjiza ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma platform online. Ismail Steve, intambanyi ubona abajene kenshi bakunze kugira iyo biyumviriye, iyo bagize ico ciyumviro cyo kuja online, intambanyi bahura nazo ni izihe zibatuma babivamwo canke zibatuma batanajako zoba ari nkizihe? Ngerageza kuvuga intambamyi icambere na mbere nk'ingaha mu Burundi ubu dufite intambamyi nyamukuru ni internet. Internet iri hasi cyane, dufite internet mbi. Sindiko nderekana nk'ishusho mbi y'igihugu mugabo nashaka kuba n'abantu bafite amakampani y'amakomunikasiyo agerageza bahindure kabisa ko internet ifite kugora cyane ngaha mu Burundi. Irindi ntambamyi harimo icyo Jonathan avuze, harimo ikintu cy'imico n'akaranga. Nka ikindi ushobora kugira nk'akarere ko kugira za YouTube ukagira nk'ikiyumviro mugabo bivanye n'igihugu urimo ugaca usanga ni iki kintu nkabikora ego kiraza kunyuza amafaranga washaka menshi mugabo wabyo nabo no gufungwa cyane cyo kabavuga ati tuye imico n'akaranga iki ariko ugasanga no kugira ngaho mu Burundi ntibashemera
waje mu tundi gihugu muri Nigeria guca usanga bakenera cyane hariho ndanze akarorero hariho pinki yigeze kuza mu mutwe ndayiha umuhungu ari aho muri Ghana n'ubu navuga ko ivumye ku isi yose iyo pinki yaragize kubera iki nari ndetse nkaza nkayitwara mu Burundi bwa Ntare iki kintu bazokenera muga iyo pinki abantu bariko barayironkera ko amamiliyoni n'amamiliyoni no kuvuga kintu zacu ego ku batabyumva Frank urumva yagize umukino wakunzwe cyane barawuhurumbikira bakaza kuraba ariko ukavuga uti umuntu ategerezwa gukoresha ubwenge bwinshi kuko hari igikora ngaha ntigikore hariya hamwe urashobora no gufungwa kuko imico itavyemera urumva rero ubahanuye yuko bokoresha ubwenge bwinshi bivanye n'aho baba bari bisaba kwiyumvira ni bimwe navuga ukaraba iki kintu nshaka gukora ngo ndagikorereje izi serivisi nshaka nzoyiha abandi n'abandi bazoyishorera ngihehe nshaka gukora icyo kintu ukakiraba ikindi ni ukugerageza abajene benshi tugerageza kwidokimana tugerageza kwiga tugerageza kwagura ubwenge nk'akarero nk'ubu hariho ibintu byo gukora dukoreye nko kuri Facebook kubera navuze uburundi bantu barakoresha Facebook cyane hariho inozenga nka bizinesi yo gukora amakonti ya Facebook benshi ubu bariko barijukira gukoresha amakonti ya Facebook amapaji ya Facebook abajene bamaze kumenya nga mu Burundi ikintu kiba kiva gukora amapaji ya Facebook abapeji ya Facebook ishikanye 100 acayigurisha ishikanye followers 50 acayigurisha ugasanga barabaye kuri ibintu ibindi n'amabiro nyamukuru ngaha mu Burundi ituma abantu tutinza amafaranga cyane kuri Facebook ku mbuga ngurukanabumenyi mu Burundi umenga amakampani ntaje ntaratahura ko ku mbuga ngurukanabumenyi hariho promotion cyangwa publicity cyangwa bashobora kuronka visibility bagakurikiranwa cyane ibyasha byabo bikamenyekana cyane biciye ku mbuga ngurukanabumenyi aho mu bindi bihugu nk'akararo muri Tanzania nta muntu n'umwe afite amukurikirana kuri Instagram bashika ku 500 akenye nta muntu n'umwe afite amukurikirana bashika ku 500 cyane ureke mu majyambere 100 adafite imodoka agendera mu gutya nanga mu Burundi urashobora no kuba verify cyane ugasanga Instagram irakuzi yarakwemeje nk'umu membre wayo navuga ari officiel kwa verify kimwe n'ingeno bisigura mu Kirundi ugasanga ngaho nta n'ikambi ikuzi ojo mu bindi bihugu umaze kwa verify imbuta n'akazi wowe uburonse nka biro yawe uburonse akakomeye cyangwa mu Burundi amakambi ntarikabyijukira ntarikateza imbere abantu bariko barimvira ku mbuga ngurukanabumenyi nabo ngo bakorane nabo babamamariza ibintu mu Burundi ikintu abena amakambi ntibarakiye ntibarakirwa neza ntibarazihagurukira ntibaratangura kubiha agaciro kugira ngo babone ko ari isoko bokorera ko kugira ngo badandaze ibintu byabo nabonye ntibabiha agaciro reka birumvikana yuko aba bantu ba YouTube nabo nyene bakwiye kuja kwimenyekanisha kuri ayo makampani bakerekana ico bashoboye n'ico bashobora kubafashamwo mu rudandazo rwabo. Reka mbandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi bifuza kuyaga natwe. Emmanuel ku murongo wa telefone turacari kumwe. Yego turi kumwe. Uraho neza? Yego turakomeye twashima. Ni vyiza cyane duga kwijambo. Hama jewe nariko naso ndaraba none n'ibihugu byacu bya Afrika na cyane cyane nifuza mu Burundi hondi aho usanga urwaruka rwinshi yego ibintu by'ubuhingangurukana bumenyi birakoreshwa cyane mu bisagara ariko uburyo bikoreshwamo uravye intumbero bategerezwa kubikora mugasanga sicyo bariko barabikora ni nayo mpamvu bigoye cyane kwiteza imbere kuko dushobora kwiteza imbere cyangwa kwiteza imbere bifashishije izi hingangurukanabumenyi nke kuri ntuze ubu buhingangurukanabumenyi bw'iki gihe muri bihugu byacu usanga aho umuntu yoravye icyo gicika ashobora guhora akwirikiza akaja mu bintu bimusamaraza ugasanga oriye nuko hari igikorwa cyari yategeka gukoresha inguvu aciyasamara ari muri bya bindi ushobora kumusamaza kuri ubu buhingangurukanabumenyi rero
jewe nk'urwaruka mpanura jewe ndakora utuntu duto duto ariko ibi nagiye kubibona mu nyuma ncerewe cyane aho wasanga nkiri ku ishuri nguma kuri za Facebook nguma kuri WhatsApp mbwa basanga nta kintu na kimwe ndiko ndakora digital business mbwa mu nyuma maze kuja neza kaminuza nagiye kuyiga afite duhera duke tungana n'ibihumbi ijana ndagira ibindi bintu nyene bitajanye n'ubuhinga bukoranabumenyi ndageza bukebuke mwaja muhira badufashisha ku ishuri muri kaminuza y'Uburundi ariko baratanga mugabo nari ngeze ku ntambwe ikomeye rero hanurira urwaruka baje ku buhinga ngurukanabumenyi bafise objectif nimba ari amapublicité bashireko atari kuja kugira babe barasamara canke barabe na biriya atana ama objectif bafise nivyo bica bituma urwaruka kuri ibihugu biri mu Sahara n'Uburundi burimo tutagira imigambi twitunganyiriza tujya gusamara cyane oriye ko twajya kuraba ibintu bishobora kudufasha mu buzima bwa misi yose bigaca bituma rero ataho dushika tuguma hahandi turorera akazi. Urakoze cyane Emmanuel, urumva murumvise abariko baradutega amatwi. Emmanuel nawe nyene ahantu yati Jack online niba ufise objective no kuvuga intumbero nyayo yo kwiteza imbere kuko birashoboka. Hama Israel ku murongo wa telefone nawe turi kumwe ga Israel. Muraho neza Oriane Itangishaka. Amahoro. Nibyo koko nitwa Israel Uwimana Ikunda Sabato ndi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndabakurikiye cyane ku ijwi rya Amerika muri kiganiro muri Isanga nanabashimira uburyo mwatumiye urwo rubyiruko cyangwa se urwaruka nk'uko mubivuga mu Kirundi kugira ngo rudufashe muri ubwo bumenyi. Njye nashaka kubabaza ikibazo usanga urubyiruko rwinshi cyangwa se urwaruka rukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda cyangwa se ubwo buhinga ngurukanabumenyi bashaka kureba amavidewo cyangwa se amafoto, ugasanga umuntu amaze nk'umwaka cyangwa se imyaka ingahe ari ibyo gusa amasaha yose akayafata areba ayo mafoto cyangwa amavidewo, ariko adashobora kumenya niba hari ubundi buryo umuntu ashobora kubyaza ubwo buhinga ngurukanabumenyi, ashobora kububyaza umusaruro ku buryo bushobora kumuvana mu bukene. nkaba nabazaga nagira ngo mbaze urwo rubyiruko cyangwa se urwaruka rw'i Burundi niba hari uburyo bashobora gukora friendship noneho bakajya basharinga urubyiruko cyane cyane rwo muri bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bakajya basharingana ubwo bumenyi ku buryo twese dushobora kumenya tukajya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo turebe amavidewo cyangwa se amafoto y'abantu runaka, ahubwo tukajya mu by'ukuri tugira ngo tugire ikintu tubibyazaho umusaruro nk'uko urubyiruko rwo mu Burayi cyangwa se ku mugabane wa Aziya cyangwa se no muri Amerika byagiye bibakiza bikabateza imbere. Nagira ngo mbasabe niba mu by'ukuri hari uburyo bakora ku buryo bajya basharinga ubwo bumenyi urubyiruko rwo muri aka karere kagizwe n'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Murakoze cyane Oriane Itangishaka. Turagushimiye nawe Israel, urakoze cyane ngaho mu Rwanda. Kumbure na Ismail Steve na Delicia abanywanyi b'umunywanyi ndakeka ari Louis canke Jean Dodier bari basavye yuko mwobasangiza nimero zanyu kugira ngo bumve aho mwohurira mukabafasha kugira ngo biteze imbere muri izo online, muri izo platform. Mwoshishikara mubaha uburyo bobaronka. Kumbure ni zimwe mu nzira muriko muriteza imbere namwe, kubera urumva ko bishobora kuvamwo umusaruro y'ingene mugira icyo twokwita consultance, mugatanga ubwo bumenyi mufise mukabudandaza cyangwa mukanabutanga no kwagusa. Digne Delicia, ishirahamwe ryanyu gira iteka entreprise yanyu irafasha urwaruka kwiteza imbere, bo baronka gute mubaha izindi mpanuro? Ego murakoze cyane. Ubu ntibaza yuko byoroshe, ubu byaroroshe cyane. Nibaza yuko nimero ya WhatsApp ishobora gufasha cyane kuruta ibindi bintu byose, canke Instagram Rovana. Instagram yanje ni Digne Delicia Zero, bacushirako ubusa. Canke kuri nimero ya WhatsApp urashobora gutanguza na plus 257 code y'igihugu cacu, hama ugacugira 75 722 798.
ukuvuga 75 722 698 75 722 798. aho murashobora kuronka abo mwishirahamwe Giriteka entreprise Giriteka cyane cyane abayigeme bariko baratwumva ni mu biture bashobore kubafasha mu buryo butandukanye. Reka duhe akaryo na Ismail Steve nawe nyene ababwire ngene bashobora kumuronka i Bujumbura canke n'ahandi. Steve? Murakoze cyane. Kenshi kuri Instagram niho bashaka kuna kundora nk'abantu bari hanze y'igihugu nk'akarero nk'abo bantu baba bashaka kuza gutembera mu Burundi cyangwa ngaha muri ibihugu byo mu karere. Ni Ismail Steve Gilbert. Niyo Instagram yanje. Ismail Steve Gilbert. Ismail Steve Gilbert. Facebook yanjye nayo ni Ismail Steve Gilbert uko nyene. Reka ngende bihakima ku nimero yanjye ya WhatsApp. Plus 257 68 79 30 98 68 79 30 98 ni adresse yanjye. 68 79 30 turasubiramwo 68 79 30 aho ni kode yo mu Burundi kugira ngo muronke Ismail Steve. Ego murakoze cyane. Turafise ku murongo wa telefone Jean Claude nawe nyene afise kumbura ikibazo canke iciyumviro. Kaze neza Jean Claude. Muraho neza. Amahoro cyane. Turabashimiye cyane mu kiganiro muri Isanga kuri rya Amerika. Nk'ibisanzwe ni wa mukunzi wanyu Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu Reme ya mbere. Abandi umukunzi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange, mbanzana n'abashimiye mu kiganiro mwaduteguriye cyane cyane nk'urubyiruko rukurikira rya Amerika muri rusange. Yakoze cyane. Muvuga ngo rero ikiganiro mwagarutseho cyerekeranye n'ikoranabuhanga. Muri rusange ikoranabuhanga ku rubyiruko muri iki gihe ni kimwe nk'uko urubyiruko rusanzwe ari kimwe mu mbaraga z'igihugu mu kubaka igihugu twifuza. Ubwo naho mu Burundi bagenzi banjye nabo bishyiranye ndi urubyiruko magana urubyiruko bagenzi banjye ndi n'umuyobozi warwo muri rusange muri uyu murenge no mu kagari no mu mudugudu. Bitaho muri na komite nyobozi z'urubyiruko kugira ngo turebashe kureba icyaduteza imbere. Cyane rero mwagarutse ku kintu cyerekeranye n'ikoranabuhanga muri rusange. Akenshi buriya bajya bavuga ngo iyo utuvumburiye ubwenge, iyo utize isi irakwigisha. Iyo utize isi irakwigisha. Niyo mpamvu iyo bavuze uwo mugani abakurikiza ibya Amerika muri rusange babyumvishe. Imibereho yawe mibi ugomba kugira hari icyo ugomba kwivumburira nk'urubyiruko cyangwa se umuturarwanda wese ahari kugira ngo abashe kubona ibimutunga. Ubwo rero ikigaragara nk'urubyiruko muri rusange nk'ikoranabuhanga, ukuntu tujya ku ma YouTube, ku ma Facebook, ku ma Instagram na za WhatsApp, hari byinshi dukuraho bishobora kudufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, kandi bigafasha n'igihugu muri rusange turimo hirya no hino ku isi. Ubwo rero ntabwo nca ku ruhande kuri bagenzi banjye mu Burundi mwadutumiriye kuba bagaragaza ko ikoranabuhanga hari ikintu ryabafashije kugira ngo biteze imbere. Ikintu cyo ndacyemera nka mugenzi wabo hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Ngoma. Icyo kirashoboka. Impamvu gishoboka ngiye gutanga wenda ingero ebyiri. Hari abana bakina amakomedi. Komedi abakurikije abantu ko babyumvise. Amayuzuzi bagira kuri ma YouTube hari icyo abaha mu kugira ngo ba strategy yabo n'ubuhanga bwabo bukurikiranwe n'abantu ku isi. Ubwo ni urubyiruko rwihangiye ibikorwa runaka rugakina amafilimi runaka. Ayo mafilimi ubusitari arawugera bikishyurwa. Abaravuga ati tugiye gusura umuntu witwa gutya turebe ko tumubona ku ma Instagram ibintu akora bimeze bike. Ubwo urumva n'ikoranabuhanga aba yavumbuye yayishakemo ubumenyi buzamutunga. Ubwo rero hagati aho ngaho mvunagura amagambo dushimire
dushimire by'umwihariko na leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'izi si kuba bitekereza urubyiruko twebwe noneho twihangira imirimo dukoresheje imbuga nkoranyambaga tuzasigara inyuma twicwa n'ubukene kandi urubyiruko rwishwe n'ubukene igihugu gisubira inyuma kuko igihugu ubu urubyiruko nibwo rutera imbaraga igihugu kugira ngo rutere imbere igihugu gitera imbere. Ego Jean Claude urakoze cyane birumvikana. Nomero zabo bazimpaye ndabashimiye kandi bakomereza aho turi kumwe nk'abavandimwe babo. Ego tuzakomeza gukora kandi duteze imbere nk'urubyiruko muri rusange. Ngoboka Jean Claude Masabugona mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Turagushimiye nk'uko bisanzwe turagushimiye cyane Jean Claude mu karere ka Ngoboka. Ego reka ntwe n'uwundi mbere ko tuja ku musozo w'ikiganiro tuko turasozera Umwiza Valente mu Rwanda naho nyene. Umwiza Valente kaze neza. Murakoze cyane. Nitwa Umwiza Valente ndi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngororero. Ndashaka kubaza abatumirwa ibijyanye na YouTube aya mateleviziyo akorera online usanga amaleta amwe n'amwe y'ibihugu hari amategeko agenga itangazamakuru afite mu bihugu byabo. None gukorera online televiziyo yawe ikorera online ugasanga abantu batandukanye sinzi niba batagongana n'itegeko rya leta mu gihe wowe waba utarize itangazamakuru. aho ndavuga urugero nka mu Rwanda dufite urwego rw'igihugu rw'igihugu itangazamakuru. Sinzi iyo ukorera rero kuvuga ngo ukanabumenye nk'uko nguko ugomba kuba ufite icyemezo cy'uko muri itangazamakuru urwo rwego rwigenzura rw'itangazamakuru rukaguha ikarita ahantu uzatumira abantu bakagira ibyo banyuza ku muyoboro wawe wa YouTube. None ndabaza abo bahungu abo batumirwa b'uyu munsi ni iki umuntu yakora ku buryo atagongana na leta mu gihe afite televiziyo ikorera online kandi atari itangazamakuru? Murakoze cyane. Tugerageze gucagagura iminota iraturangiranye ariko Ismail Steve majambo make ubu unye mu gihugu cy'u Burundi online TV n'itangazamakuru bifitanye iyihe sano canke babifata gute? Murakoze ngerageze kunyarutsa. Hariho navuga ati abantu bagejwe ikigo kigejwe ibintu by'intege by'itangazamakuru cyitwa CNC. Ubu rero ikigo kirageza gutanga inyigisho ku bajene cyane cyane biyumvamo ibyo bintu by'itangazamakuru, ibyo bintu by'amativi online, ibyo bintu by'itangazamakuru. Ariko barageza kubanka byabo bakabereka ati ibi ni ukubyisunga, ibi birabujijwe, ibi ntibyemewe, ibi bigene. Ubu rero CNC cyangwa leta muri rusange ikiragerageza kubaho baboneye ko abajene bariko barakangukira muri ibyo bintu by'imbuga ngurukanabumenyi. CNC yagerageze kwegera abajene bariko barabaha inyigisho. Benshi bamaze kuronka amadera n'amasertifika n'ubu dinye delisi mu bantu baheruka kuronka certifica. Ubu rero bariko baragerageza gusoma abajene inyigisho bariko barazitanga. Ushaka no kwitanguza ashobora kugenda ukasaba ati ibi bakaduha ibi amategeko ibi wabyisunga ibiro byisunga ibintu bikora. Ni byiza cyane, urakoze cyane gose. Dusozera kumbure Dine Delisi ashobora no kugacishamo akatubwira ingene izo nyigisho zari zimeze mu masegonda 30. Dine Delisi twongera tubashimira cyane ku kanya mwafashe kugira ngo muganirize ugwaruka muri make. Dine Delisi dusozera, urakoze. Ego murakoze cyane, kanande mfate na kano kanya ndabashimire cyane kuba mwatwizeye, ndabashimire cyane namwe mwadukurikiranye. Hanyuma inyigisho zari zo guha abajene bariko barahurumbira imbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane aya ma online TV n'abandi basanzwe bakorera ku maradiyo canke ku mateleviziyo ariko badakurikiza umuco n'akarangamutima k'umwuga. Rero inyigisho zari zo kubamenyesha amadroit yabo, ibyo barekuriwe n'ibyo basabwa gukora kugira ngo ntibakiture imico n'imigenzo y'igihugu cacu canke akarangamutima k'umwuga. Murakoze cyane gose, ndashimiye cyane gose. Rero batumire bacu buno munsi Ismail Steve Ninahazwe akaba ari directeur general wa DFTV 257 mu Burundi. Ni umu entrepreneur akora n'utundi twinshi cyane tuntu mushobora kumwakura ko akabafashamwo, haba ari kwiyungunganya mu buryo butandukanye, kumenyekanisha igihugu no gufasha ingenzi mu gihugu n'ahandi. Dine Delisi Ndayiragije nawe nyine akaba ari umuyobozi wa Giriteka, ishirahamwe Giriteka rifasha ugwaruka mu kwitunganya kugira ngo biteze imbere.
ndabashimiye namwe mwese banywanyi b'ijwi rya Amerika mubandanye guterera no kushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu biganiro vya buri munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye na Nadia Taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma na ingenieur. Mwese mugira umunsi mwiza. Zibero urakoze cyane.